Turabaramukije cyane bakuzi ba Burundi aho muhereye hose mumeze neza murakomeye ni kuri Burundi aho dusanzwe tubazanira ibigezeyo aho dusanzwe twiruka cyane kugira ngo tubazanire ibintu bishasha tubazanire abajene bashasha aba artiste bashasha mu muziki ndundi canke se muri film ndundi tugerageza kubita hirya no hino kugira ngo tubagezeho izindi mpano kumbure kugira ngo ibintu bishikare kugenda neza. Kuri mikoro ya mbere ni Ndayifise canke se l'homme d'affaires, umuntu agerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo ibintu bishobore kuba byogenda neza cyane. Hama bataragira subscribe yaranje muyigire kugira ngo ibikorwa byacu bibashikire ku mwanya. Mwibuka no gufyonda ku kengeri, j'aime na commentaire, partage n'ibindi bikurikira kumbure murabimenyereye cyane kusumbya. Reka turamutse umutumire wacu twongere tuce tumusaba acha yidondora bariko badukurikirana kugira ngo dushobore kuyaga tuzinanye n'ivyo byiza gusumba. Turabaramukije. Ego natwe turabaramukije. Mumeze neza. Ego murakoze cyane. Ego. Ndabona ibintu ntibisanzwe, ibintu ntibyoroshe uno munsi tufise ibintu bidasanzwe cyane. Murashobora kwidondora bariko badukurikirana. Ego. Ukazina nahawe n'abavyeyi. Nitwa Ndinzemenshi Ejide. Ego. Atubwiye izina kumbure wiswe n'abavyeyi nta tuzina twakazi baba batazira kugira ngo. Akazina kazi bayita Jide Logic. Jide Logic. Okay. Murakoze cyane Ejide. Hama tutarambiranye cyane. Ejide utambeshe vraiment kuko ndabona uri umusore utagase, uri umusore wambariye amafaranga menshi cyane. Tuko turabiraba tuje tubona birenze, tubona birenze kabisa. Ninda kwambika wapi ni ibintu bisanzwe tu, ni ibintu bisanzwe nta muntu anyambika vraiment. Niwe wiyambika? Usanzwe ufite impano yo kwambika abantu canke se ni wowe ubyiyumvira ukaca ubikora bijanye no kurugero kwawe? Wapi gusa je ndashaka kuraba ati kino kintu kirajanye niki amasha ntererako mugava yuko nsohoka amanza kwiraba mu kiyo kwera. Kumbura ushobora kuba ufise ikiyo kirekire ucuvuga ati jewe kwera ndashobora gusohoka. Murakoze cyane. Urumva iyo mpano n'abantu ntifise abantu benshi, hari abantu bavuga ati jewe ubwanje siniyizeye ifoko nonera umuntu anyambika kugira ngo ibintu bigende neza, ariko we ni byiza cyane ko uvuga ati jewe mbanze ibintu biba bigezweho. Ego kumbure mu iki gihe cyacu tuba dufise systeme yo kuvugana n'abanyempano, no vuga aba artiste muri filime ndundi no mu muziki ndundi, kugira ngo umuntu wese ahari yumvirizaho ibintu mu Burundi biko bigenda bikurikirana, avuga ati kumbure hari abafise ubufasha butandukanye, bavuga ati ndakeneye gufasha naka ikunuku bitandukanye. Kumbure ibyo turaza kubiyaga ko dushaka kumenya ubuto bwawe bwakuranze mu rugendo urimwo, kuvuga itangura guca ubwenge wiyumvira gukora ibintu bijya na biriya watubwiye bya filime. Kumbura aza kutubwira n'ibindi uko byagiye bikurikirana gushika aho ugeze ubu. Ego. Ni kuvuga mu buto bw'iwanje nakuze nkunda umuziki cyane gose, ku buryo nakunda gukurikirana urya star bita Dogo A, kuko twari muri generation imwe. Nanje nkumva umenga ndavyifuza cyane gusa ko yata buryo bikanga. Muga buke niho naciye ndo umugenzi, naho sanga afise impano nk'iyi wanje. Turanabana muhira abiwacu. So mu mwanya twandika indirimbo tugiye turipima. Iya mbere nubwo byagenze neza muga ntibyagenze neza cyane, kubera urabizi umuhini mushasha utera amavu niko mpano ndumva bavuga bakura mbere. Ego. Hama dusubiye ya kabiri ca tuyirimba, twarimba Profind. Mugabo kubera je mvuka mu ntara ya Rumonge, usanga dukunda kwibaza style z'abatanzania. Niho twasha turimba indirimbo igira kabiri muri style ya Tarab. Abatanzania yo bazikunda. Ego. Ni kuvuga iyo ndirimbo irakundwa candaronka n'umuntu nyene avuga ati ukagiye kutuba hafi. Ego gusa twabandanye twashika mu ndimbo zitandatu ariko ntaho zashitse bivanye n'intambamyi kanaka.
Yego muratubwiye uko byagiye bikurikirana, muratubwiye ko watanguriye ku muziki kumbure kuko ari wo wakunda cyane, muraja hamwe n'umugenzi muravuga ati reka mukore igikorwa. Ndashaka kumenya intambamyi mwahuye nazo muri urwo rugendo, muri ko mwiyumvira ibyo bintu, mucyumvira ku ndirimbo ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, intambamyi mwagiye muhura nazo. Si byo guhisha, ni kuvuga tumaze kuronka umuntu sinovani ngo twari muri management, yari nk'umuntu nk'uko nawe wavyiyumvamo, kuvuga ati ijya mpano nashobora kuyishigikira, aravyiyumvamo mbwa ashaduha kondisi. Indirimbo nta konti ya YouTube twari dufise, twarasohora hanyuma target yari afise nuko yaturondera ibiteramo, twagenda tugakora ibiteramo, akaba ari nyene aronka ku kanoti ko mu biteramo. Urumva zari zo kurasa mu biteramo gusa izo ndirimbo. Yego hanyuma indirimbo zirapotera uko. None izo ndirimbo zimaze gupotera mwariyumviye kugira ngo muziyegereze canke mwahavuye muzihe uko nyene canke bimeze gute? Ni kuvuga indirimbo irazitwimye ko yari nyene aba yazirihiye. Donc mwararirimba, muheje kuririmba agaca twara akagira yesha mixage n'ibindi agaca zigumana. Ni kuvuga nyene badiringana producer. Twe twagenda dushiramo amajwi gusa, ntitwamenya ati amahera yarishwe, ntitwamenya ati gusa ni twagenda twumviriza bari kwagira mixage, bati ahantu mugira uko uteresha imviro gusa ndimo nyene yayikura. None ngaho inyungu kuri mwebwe yari hehe neza na neza? Ni byane nakubwiye by'intambamye twagize, inyungu gusa ni kwa kundi ho kuvuga twe twabona yuko turirimba bakatumva hirya no hino, niyo nyungu twabona ariko twasanze ari uruhombo. Kumbure mwaca mwifata nk'amarepetition kugira ngo nimwakora ibikorwa byanyu bizoza ari bisasu. Kumbure hari abantu bameze uko, hari abantu bashaka gusubiza abandi hasi, hari abantu batiyumvira ku bandi, ugashanga bo bashira inyungu zabo imbere kugira ngo bagire ibintu bitari byiza mu industry y'u Burundi, ariko abo kumbure bariko barahera. Ubu two turagerageza kurondera abantu kumbure bafasha bya nyabyo umuziki w'u Burundi, bafasha bya nyabyo filime ndundi, ego kugira ngo ibintu bishare gutera imbere. Nshaka kukubaza akandi kabazo, ni cyahe cyiza kiri mu kuririmba? Ciza gisumba byose mu kuririmba kuri target yiwanje, niko message nkoresha ishika kure. Nico ciza canje gusumba ibindi abandi baba bibatse. Ego mwatubwiye ko mwaririmbye style zitandukanye kumbure, kubera iki mutaririmbye gospel? Mbaje ikibazo ciza pe. Ni kuvuga indirimbo duheruka ngari mu 12 sindahibuka neza. Ni indirimbo ya gospel. Ego twaririmbye kweri kandi iratomoye kandi barayikunze cyane. Yego ni byiza cyane. Kumbure mwe muravanga muvuga ati abakunda gospel tuba tubakeneye, abakunda zirya zindi style nabone tuba tubakeneye, ifoko tuvanga kugira ngo ibintu bishikare biba amavuta kumbure gusumba. Hari ikintu dukunda kubaza abantu icyo bitwa inspiration. Nihe wakuye, ni giki cyagusunikiye kumva wotangura kuririmba, ni giki cyagusunikiye kumva wovuga ati nange nshaka kwinjira mu muziki ndundi kugira ngo nange nshobore kuririmba abantu banyumva? Inspiration yiwanje yavuye ku mustar bita Justin Bieber. Ego ni nawe ugira ko icitegererezo kumbure byinshi by'igihugu mubikurikiranira hafi kugira ngo ushobore kubandanya urugendo neza atayesheke. Ego murakoze cyane. Hari ikindi kintu twamaze kubabonamwo, ikintu cyo gukina filme, sinzi ko muba mufise impano yo kuba mu barabanyamuziki cyane, mukongera mukaba mufise impano yo kuba mukina filme, kumbure byose ni kumbure muri rusangi muraba artiste muba mukora ibintu byo kuririmba no gukina filme. Dushaka kumenya ikintu naco cyo gukina filme wagitanguye gute? Ikintu cyo gukina filme nagitanguye 2010. Nkora ngena ama repetition hoho nta ntambamye ndende nashoye kuronka nko mu muziki, kuko twari dufise manager akaba yaba muri Australia, araduha ibikoresho byose bikwiye, ariko twebwe abakinyi nitwe twagarutse kuba injyajya, batangura kujya ibikoresho yari yaduhaye twakoresha.
gusa nk'iyo management nta filime nashoboye gukina nakina repetition usanga nk'abantu usanga bahagarariye ibyo bikorwa ugasanga harimo injyajya kugira bashobore gukina muri filime bakubwira ati utanga iki n'iki cyangwa iki n'iki hama nanje kuya navuga ati ndiyizi yego nta kintu nakibona nashoboye kugirana we wavuga ati aho ko ibyo bintu no kwirirwa ndabijamo gutanga iki kugira ngo nkine oya ahubwo nopfuma ndindira igihe cyanjye kikazogera kumbura iyo bitabamwe bujyajya kumbure hariho byinshi mwa mwarakoranye n'uwo muntu uwo muntu mbe muri cavugana canke byagenze gute yaciye abivamwe burundu bimeze gute uwo muntu nambeshe ko ntabwo twanavugana yavugana n'abashefu so maze kugira nte kuvayo naraje ndanabivamo bya sinema kopoko shitse ino Bujumbura nje kwiga niho nahuye n'umugenzi arantwara bagiye repetition atarantwara gusa naramwankiye arampenda buke bukavuga ati basugenda urabe basukuntu dukina repetition shitse ndabona bakina fresh mu nyuma yaho barambwiye nzogaruke ngarutse baca barangomwa cabangira president waho yego tubanda twakora ibikorwa cyane ntangwa ndakina filime ya mbere bayita ijambo ry'umuvyeyi umuntu yisanga he neza na neza kuri channel bita Kirundi TV okay yego mumaze gukina filime ya mbere kumbura iragenda neza kumbura imaze kwitwa ijambo ry'umuvyeyi abavyeyi barayikunze ndetse n'abana urumva biba ari ibintu birimo impanuro zikomeye cyane ku bavyeyi n'abana muri rusangi mu rugo mumaze kugera ku iyo filime twoyita nk'iya mbere we wabonetsemwo nta yindi filime yahavuye ikurikira canke bimeze gute ni kuvuga inyuma yaho nari mfise ama projet nari mfise ya filime nashaka gukora hanyuma niho umukameraman ariwe yari nka CEO wacu ndamuha projet ya mbere arambwiye ati harabuza kabiki niyo nashe ndonka umuntu yasanzwe ari umu director wa filime turagenda aramfasha kugira ngo turayikontrola neza mwipanga neza bushasha hanyuma namusaba ko yombera director wayo yego bigenze uko niko twashe tufata ya project turayijako turayikora tumaze kuyikora uye bakaba bashize ko episode ya mbere twayikoze muri episode iyo filime akaba ari je nabaye umwanditsi wayo iyo filime rero tumaze gukorerwa repetition imaze gukorwa kumbure hakabaho cyo bitwa episode ya mbere ikaja ku rubuga ubwo rubuga ni rwa rundi rwa mbere canke n'urundi rubuga rwagiye ko iyo indi filime bimeze gute nubwo nyene rwa mbere filime bayita isi ntisakaye kuri ya shene Kirundi TV ego murakoze cyane turumva ko ari igikorwa bidasanzwe turumva ko ari urugendo rurerure cyane kandi rufata umwanya aho gufatanya filime n'umuziki usanga ari ibintu bigoye babirimo intambamye nyinshi umuziki usaba amahera filime gasaba amahera umuziki usaba umwanya kumbure byose bigasaba umwanya uko bigenda bikurikirana byose usanga biriko bifata ibintu bidasanzwe kandi biri ku giciro kinini cyane dushaka kumenya umaze gufadikanya umuziki na filime byahavuye bikorohera canke kimwe abanje urakire kubanza ubandanye kindi sinzi uko nto bitubwira nakubwiye ko hariho gospel twaheruka gusohora nayisohoye dufise target iyo sinema isi ntisakaye umva ko vyegeranye mugabo byari bifitaniye isano rero ni kuvuga ko kubera wayishutinze nari nafashe urugendo gatoya nsanga yamaze kugira nte guteranya yaje gukora episode ya mbere yandirimbo umva byari bifitaniye akamaro byashoboye kugaragara ushatse kuvuga ko iyo ndirimbo mwari mwayikoze kugira ngo ishobore kuja muri iyo filime isi ntisakaye ariko biba ngombwa ko ibyo bintu bikorwa mudahari usanga byaheze kumbura ucuvuga ati nta kundi reka iyo ndirimbo nce ndayiransa ukwayo niyo episode ya mbere ndayiransa ukwayo ariko episode igira kabiri azoshobora gushika aho bashaka kuyumvamo cyangwa bakumva efe yayo murakoze cyane
isi nisakaye iri kuri chaîne y'amafilme kumbure nka episode ya mbere iyo ndirimbo ya gospel iri ku iyo chaîne nyine canke iri ku yindi chaîne ku yindi chaîne yiwanje mwe namwe musanze mufise chaîne yanyu mushirako ibikorwa vyanyu kugira abadukurikirana bashobore gukurikirana mu artiste wacu iyo chaîne boyirondera yitwa gute bayita Discover Music Burundian. Okay, mumaze gushirako indirimbo zingahe? Indirimbo iyi gospel shigira kabiri ariko murashobora gushirako n'ama shortcut yiwanje dufate nka scene nashoboye gukina ngenda ngaragaza ko mfise n'izindi mpano kuri channel yiwanje kugira abibone kugira ngo n'abakurikirana bavuga ati uyu muntu n'umunyempano abafise imifungo bayikumenemwo na cyane cyane nico kiba gikeneye kuko nta muntu ashobora kwifasha nta muntu ashobora kugera kure adashikanywe n'ubundi abantu bari mu Burundi bafite imifungo aba diaspora bavuye mu Burundi bakaja hanze kumbure bashikira badukurikirana hari abanyempano dufise mu Burundi hari abana baca gukora na cyane cyane ko Burundi bukeneye amaraso ashushe kandi mashasha kugira ngo bashobore kuba bo twavuga ko hari abarenze ariko abo barenze hazogeraho basaza kumbure bisaba ko haba hari indi team uri munsi yayo kumbure generation kuri generation kugira ngo bashobore gufata mu Burundi kugira ngo ntituzave tubura ikintu rero muratubwiye ibintu bitandukanye muratubwiye iby'umuziki indundi ukuntu byatanguye muratubwiye umuziki wanyu ukuntu byatanguye muratubwiye ukuntu filme uko mwagiye mukina ukuntu byatanguye intambamyi n'ibindi byinshi naho bitabura kuza ariko ntaco byiza bizogenda neza igikuru no gukora cyane dushaka kumenya muri filme ndundi nkuko muri mu muziki ndundi watubwiye umuntu twakwita nka role model wawe ugira ko ugira kicitegerezo ukurikirana ati yamara nanje nshaka mu myaka izoza ku muziki nzobe meze nk'uyu nzobe ndenze nk'uyu bibaye ngombwa ndamusumbye nahari muri Amerika dushaka kumenya mu muziki ndundi naho nuwaho ufata nk'icitegererezo ni Big Fizzo hari n'indirimbo yiwe twashoboye kugira indirimbo twakoze twahaye izina rya Big Fizzo mugabo ntabwo ari yiwanje no wasabye collab umuziki mu Burundi uvuga ati Big Fizzo vraiment yoba no muvyeyi yodufasha ibintu bitandukanye kumbure kandi n'ubu tuko turamukurikirana tugenda tumuca ku ruhande kukumbure vuba cyane turashobora no kuzomushikira tubandanije dukubita dukora cyane muri filime ndundi dushaka kumenya umuntu wagize nk'icitegererezo kugira ngo ushobore kugira indoto zawe zigere ku aho umva ushaka ego muri filime ndundi ntabwo ari cyane ariko gerageje kuraba nk'iyo filime yanje ugiye kuraba muri episode ya kabiri nubwo itaraja ko abazoyibona bazobona neza ko nashoboye kwandika nka Mugisha kujya yakinye ijya filime yakunzwe cyane azwi ku izina rya Mugisha Mugisha yarakinye neza kandi ijya filime yarakunzwe n'abantu benshi kumbure muri mu nzira nk'iya Mugisha kumbure n'ubu ari karakora nyine hariho filime ziriko zirakogwa ziwiwe twitega ikindi gikorwa icahe muri filime ndundi imbere kumbure tuvuye ku iyo filime yanyu isi nisakaye hoba hari indi filime muri ko murategura canke muzobanza mu mare iyo ngiye ama projet ni menshi kuko ndibaza ngaho imbere ya kamera ntawe bivuga byose ngabimare yego hariho n'indi filime nyene nashoboye kwizerwa n'umuboss ari hano bita Roy iri kuri channel bita Roy Jo TV kandi irahera yoye ni umuboss kweri kandi filime yakozwe ku rwego ruhanitse rero ni kuvuga je project zirahari ariko duhura n'intambamyi z'uburyo yego niki cyose bariko baradukurikira kugira ngo izo project zawe zishobore kuba zogenda neza kudufata mu mugongo bakatahura abadatahura bagatahura nk'ama seno dushobora gukina ugasanga aratera intambamyi ntabwo aba ari bya vrai aba ari reality ahubwo batahure yuko nyine tuba dushaka kwigisha nyine kugira ngo abari muri bijya bintu nyine bahinduke yego uvuze ico kintu cangira ikibazo nkunda kubaza abakinyi ba filime cyane hariho abantu abavyeyi canke se abandi bantu
badakunda kuja muri filime, abavyeyi badakunda kurungika abana babo muri filime, kumbure baravye kumbure babona umengana ibintu by'uburara n'ibindi n'ingeso ziba zitandukanye. Ivyo bintu wo hanura iki nk'abantu babifata nk'ubwo buryo? Ikintu ca mbere nashobora kuvuga wotahura gusumba ibindi byose niko wotahura definition ya cinema irerese mu Kirundi ari ukuri kunyegeje mu kinyoma. Abari kugira mwigisha bariko babikurikirana ko musaba amenye ukuntu babyitwaramwo amanyanga baho mu buzima kugira ngo iryo nyanguri kine bisaba kusa naryo. Yego none nkinye nka sene ndumusazi ndayiheza kuyikina cyangwa ndumusazi bijo kintu usanga ari kindi kintu ukinye canke nka sene uri kuraja kuyiba uca usanga ari ibindi bintu. Rero abakurikirana ivyo bintu bavuga ati jewe umwana wanje ntiyoja mwabijya, ariko reka tubabwire ko barungika abana baje kwiga babe abartiste kuko duba dukeneye abantu basimbura abandi, kuko igihe kiraza kigahera bigasaba ko haza ikindi, uko kuntu igihe kiza kigahera bisaba ko haba hariho abandi bantu baza mu mpano zabo kugira ngo bagaragaze ico bazi, bagaragaze ico bashoboye kugira ngo n'Uburundi bushikare butera imbere muri Yego ikiganiro reka tugigeze ku musozo, tubwira bariko badukurikirana ko artiste wacu arakeneye ubufasha mu buryo butandukanye, arakeneye ubufasha mu buryo bw'amafaranga, arakeneye ubufasha mu buryo bwo kumukurikiranira ibikorwa vyiwe, kuraba ibikorwa vyiwe, subscribe canke se n'ibindi, j'aime commentaire bibaye ngombwa ukagira na partage kugira ngo abandi basangiza ibikorwa by'umugenzi wacu by'umutumire wacu nk'umartiste mu Burundi nawe ashishikare kuduga nk'uko abandi baduze, kuko nta muntu ashobora kuduga wenyene, bisaba ko yifashisha abandi, bisaba ko yishira ku bandi kugira ashobore gutera imbere. Reka tubasabe ikintu kimwe ca nyuma ushobora kurangiriza ko ubwira abantu ko batwibagiye twaba tutavuze. nka byose novuga ko twabivuze, ariko ikintu nyamukuru nuko abayiko baradukurikirana boyandika Discover Music Burundian bagafyonda s'abone na share na comment, hama akagenda kurundi rubuga bita Royjo TV na nyene bakagira s'abone, bahagira j'aime na partage, bagenda no ku rubuga bita Kirundi TV bahagira s'abone, like, comment and share. Yego birizo zose nizo nkorerako. Yego murakoze cyane, ndibaza mumvise ahantu hose ababwiye bisaba ko mumushigikira, bisaba ko mukurikirana ibikorwa vyiwe, kumbure dushare gutezanya imbere mu gihugu cyacu kugira ngo abantu benshi tufite bicarise impano zabo bashobore kugira kure, bashobore kumvikana mu mice itandukanye. Twari kumwe n'umutama, sinzi ko twomwita umutama, siko twomwita umusaza. Ego ni wadufasha kugira ngo isanamu ise neza. Ego ni wari inyuma ya kamera nka kameramani, bamwita Thierry photographe. Kumbura bamukeneye nabone, kumbura akora ibidasanzwe, akora ibigezo kugira ngo amasanamu ashishikara aba meza cyane. Reka tubasabe abari ko badukurikirana ikintu kimwe gusa, nuko mwodushigikira, nuko mwogenda ku hirya no hino kugira ngo abafise uburyo bikubitangiye kugira ngo bashobore kubana nacu ku mwanya mudusapotinga mu buryo butandukanye, mutuba hafi kugira ngo ibikorwa byacu bishere kugenda neza, mugira ubufasha kwajya amashene yose mwa artiste wacu yatubwiye mutibagiwe na Burundi. Nivyo tuba dukeneye kugira ngo mushobore kumenya abanyempano kumbure mu Burundi bakiri batonya aho bari kandi nico bashoboye kugira ngo mushobore kubashigikira. Reka rero tubashimira bari kubadukurikirana aho muherereye hose, tubifurije imigisha n'imihezagiro, mukomeze guhezagirwa aho muri hose, Imana ibazigame, mukomeze kugira nibihe byiza. Namwe turabashimiye. Sasa murakoze. Nibaza ko nitwongera kubakenera muzotwitaba. I'm ready. Okay, murakoze cyane, Imana ibahezagire. Yego namwe.